twagiye kabisa, ngiye kubereka ingene ukora aya ma KYC baduhaye muri iyi mishinga yo muri IC. Mwibuke yuko ngiye gukora KYC ku mushinga umwe, mwibuke ko yose arico kimwe uza gukoresha linki imwe. Rero reka mpitemo gukoresha iyi kugira ngo ibintu bigende neza. Ego urayinjiramwo, wamara kwinjiramwo ugategereza ikuguru. Ego yamara kuguruka rero uraca uza ngaha, uraca ufyonda harya uminira. Ego uce uhafyonda nk'uwugira mine, baca bakubwira ngo increase your earning rate. Ni KYC, uruca ufyonda ngaha kuri continue. Umaze gufyonda kuri continue ngaha wabwiwe amajambo avuga ngo, bakubwiye ngo tap the link here to open the X post direct. Abona bakubwiye ngaha ngo fyonda ngaha kuri aka kalinki kugira ngo uce winjira muri X yawe vyihuta. Aha kabiri naho bakubwiye ngo reply with message that content iyi and mentions IC blockchain. Bakubwiye ngaha ngo wandike message kuri post yawe habonekemo aka kajambo ION hamwe n'aka kajambo ngo IC blockchain. Uku nyene bavyanditse ngo abariko nawe baza kubisanga muri blockchain yawe. Viramo hagati ucuja muri X yawe, viramo hagati ucuja muri X yawe, Okay, sawa. Uhageze rero cufyonda aha handitse guteranya. Umaze kuhafyonda uce wandika uce ufyonda ngaha hari akababa. Umaze kuhafyonda baca baguha ahantu wandika. Tuje twandika rero twatujambo. Ego twabonye ari akanyenyeri ION. Aha rero uratandukanya, ushatse ushobora kuca ushirako ya yindi bakubwira. Ushobora kuca ushirako ya yindi bakubwira. Sawa. Ushobora kuvyandika nk'uku ukaca ufyonda ngaha kuri post. Aca upostinga. Okay, wamara gupostinga rero aha bimaze kugenda rero uca ukaca ufyonda ngaha urabona batubwiye ngo post yagize, uca ugafyondako. Vyase naho kufyondako uca uza ngaha kuri profile yawe, ukaca ufyonda ngaha kuri profile, ukaca ubona post zawe wapostinze, urazibona. Uca ufyonda rero kuri iyo post postinze. Umaze kuyifyondako uca ufyonda ngaha handitse ngo share. Umaze kuhafyonda uca ukopya linki. Umaze kuyikopya uca uvirayo hagati ukaca usubira muri wa mushinga wawe, uca usanga bagutegereje. Ego okay, uca usonda ngaha kuri continue. Ukaca ufyonda ngaha kuri confirm, kuko barakubwira ngo did you post ya post wapostinze. Rero aha baca bakubwira ngo shiramo linki ya post yawe. Uca ugira kuri past canke se kore,
urabona ko ya post yacu twayishizemwo, ca dufyonda ngaha handitse ngo verifier. Iyo ufyonze kuri verifier rero baca bakubwira ngo confirm, ukaca ukonfaminga ko wapostinze, ca baguha amasegonda 120 yo kureba yuko post yawe wapostinze ari ya nyayo. Ego urabona ko batubwiye ngo verification completed, uca ufyonda ngaha kuri continue. Aha uba uhejeje gukora KYC. Rero ndabibutse irya link rero nshobora kuca ndayikoresha mu yindi mishinga yose, kuko KYC ni imwe. Irya link rero na postinze sisubira gupostinga, oya niyo nca nguma nkoresha mpaka kuri zose ndazimaze. Rero ndabashimiye kuba mukurikiye iyi channel, muhezagirwe cane.